Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Uyu munsi ni itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2022. Ku bantu mwese mwizihiza umunsi w'amavuka ariyo benshi bavuga ngo birthdays mu kwezi kwa kabiri, mwese aho muri happy birthday. Uku kwezi kuze kubabera ukwezi kwiza, ukwezi k'umunezero. Hanyuma mu mwaka twibukanye ko dusigaje amezi 11, ukwa mbere twagukuyemo hasigaye amezi 11. Ibikorwa rero birabandanya, ibikorwa twiyemeje no kubandanya tugaragaza ibitagenda neza, kubandanya tuvyurana mu ncamake kugira ngo twese twijukire kurwanya akarengane, twese twijukire kuba imvuga kuri, twese twijukire kudakingira ikibi naho coba cakozwe n'uwo witwa ngo urizeye. Uyu munsi rero nashaka tuyage kuri politike ya twebwe abirabure. Murabona yuko mu Kirundi hari umugani waca ngo vyamugoye vy'umugabo. Politike yacu muri Afrika ni politike ya vyabagoye vy'abagabo, ni politike ibabaje. Tukikijwe n'amahanga yifuza kudukontorora, kutubwira ivyo dukwiye, kudupangira bakwiye kutuyobora. Ari naco gituma tuguma turi mu ntambara zirya nino. Iyo abanyagihugu binanase mu gihugu kanaka, nk'akarorero nko mu Burundi mwarabibonye kuri Petero Nkurunziza canke kuri Magufuli canke bariya ba Sankara canke ba Lumumba, iyo hagize uwinanata ngo aje ari ku ruhande rwacu, ari ku ruhande rw'abirabure, aba bampatse ibihugu baba bamaze kumwica bamukuyeho. Ariko ikidigiteta caza kigatwara imyaka 20, imyaka 30, imyaka 40 atangorane, kandi ababa bariko barapfa. Rero nanaravye ndavuga ati nkatwe abantu turi muri diaspora muri ibi bihugu vy'abakoroni, na cane cane abakinyi ba politike, kubera iki bihutira cane kubona yuko gufata kuja mu butegetsi muri Afrika niyo nyishu yonyene, kandi bazi neza yuko nubwo nabo bogenda abazobananiza ari aba bakoroni nyene. Kuko mwibuke baragushiraho ukiriko urabagamburukira umwaka 1, 2, 3, amaborogo y'abanyagihugu yawe amaze kuba benshi, ugatangura kubona ati vya bintu bambwira sivyo ndabihindure, baca batangura kubwirane kurondera uburyo bakwica. Ntushobora guhirahira ngo uhindure ukorere abene gihugu bawe ivyo bifuza atari uko baguhaye uruhusha. Ugerageje kubikora batakwemereye, niho hahubona abaperezida bacu bicwa inzima yongo, bakishwa n'ababari hafi babirabure, kubera ko aba bampatse ibihugu, aba barutuku, aba bakoroni bafise umutima, baratwaye imitima abantu benshi mu bakinyi ba politike, mu ncamake bababona nk'imana zabo. Ariko mbega abo baba barigera biyumvira ukuntu vyozoshika kugira ngo birinde kugira ngo bavuge bati reka nidushika ku butegetsi dushikeho tugiye gukorera abanyagihugu, tugiye kumviriza amajwi yabo, tugiye kumviriza ivyo badusaba, tudategekwa. Ivyo baba bavyibaza, kuko ushobora no kuvuga ati nzokorera abanyagihugu, nzobumviriza, ariko aribo bagushizeho, wahashika bakakubwira toya ntuzobumviriza, dushaka ibi n'ibi, kandi muri ico gihe ntuhindura. Ariko je nabo mbona yuko muri ibi bihugu turimwo abavyeyi benshi bakunda ibintu vya politike, bafise n'abana. Ibi bihugu abenshi dufise ubwene gihugu bwavyo, kandi abana bacu benshi bavukiye aha n'abatavukiye aha baremerewe, amategeko arabemerera yuko bashobora kuba mu nzego za politike z'ibi bihugu. Ntidushobora rero kuvuga ngo Afrika tuzoronka amahoro tutararonka Pan-Africanisme bari muri politike z'ibi bihugu, kugira ngo babakoroni bavyuye umutwe bagafata za ngingo ziremereye cane ku bihugu vyacu, tube dufise abatahura ibihugu vyacu bahaguruka bakavuga ati oya ibi muriko murabakorera sivyo.
ariko murabona ibihugu vyinshi nk'ibihugu nk'Ubuhindi usanga bufise abantu babo muri politike z'ibi bihugu, ni naho usanga ibiriko birabapangirwa babikutesherezwamwo, ugasanga ibihugu vyinshi usanga bifise abantu baparticipa, abantu twebwe duhanga amaso Afrika gusa atahandi hantu twiyumvira n'abirabure, ariko nkabwira abirabure bose mwanka mwemera mwabikunda mwemera, Afrika ntizokwigera ironka amahoro mu gihe tutararonka uburyo muri ibi bihugu vy'abaducinyiza habamwo ababasubiza hasi bakababwira bati izo ngingo mama uriko murafata sizo, bakavyumvisha n'abanyagihugu bo ngaha, kuko abanyagihugu bo muri ibi bihugu iyo batahuye ibintu neza usanga bashobora kugushigikira bakagufasha ibintu bigahinduka, ariko abanyagihugu bo muri Afrika naho bohaguruka bose bakagushigikira, nko muri Mali ubu murabona ko abanyagihugu bose bashigikiye bari abasirikare, ariko murabona yuko aba bampatsi ibihugu batariko barahagarika kubasotora, kandi n'abanyagihugu natwebwe rero nuko naho tworonka uwo mu president twifuza ashigikiwe n'abanyagihugu atariko arakora ivyo umukorona ashaka, ntikizobuza yuko bamusotora, kandi naho abanyagihugu bo kwigaragambya bakaja mu myamamazo bakavuza induru gute, nta kintu na kimwe kizovamwo mu gihe badafise abandi bantu begereye ino bazi amategeko y'ino babene gihugu babibona bo guca babashigikira ati ivyo bari abanyagihugu bariko baravuga nivyo. Rero bantu mukina politike, namwe mwese mufise abana bari interesse muri politike, nimubemerere nimugerageze murondera uburyo abana canke namwe mwese mukina politike, bamwe mwinjira muri politike z'ibi bihugu, abandi mugaharanira kuzoja muri politike zo mu bihugu mwaje muvamwo, kugira ngo habe amaboko yunganiranira, habe amaboko yunganiranira. Abantu bose mu bihugu vya kariya karere bitwa ngo na ba opposition, naho bobaha iyo opportunity bakagenda bagashika muri izo ntebe bakazifata, nta kintu na kimwe gisanzwe, ntimwirirwe muvuga ngo hari ikintu ngo njango je nzohindura, mu mutima ushaka kuzohindura, ariko wibuke abo ukeneye kwimfashanyo nibo muri ico gihe ucuba imbata yabo ukeneye kubufasha. Abo bantu rero ukeneye kubufasha bagucirika uko bashatse bivanye nuko ata muntu abari hafi anganya ubushobozi nabo ariko arababuza. Iyo rero muvuga ngo tuzogenda ngo duhindura ibintu, n'abaperezida benshi baje ku butegetsi bifuza guhindura ibintu ariko bafatiwe ibihano kuko base kumvira umukoroni, ugasanga bashizwe mu bihano vy'ubutikutugwa bivanye nuko ngo base kumvira umukoroni, atari uko bakoreka ibi na kimwe umunyagihugu, ariko ari uko base kumvira umukoroni. Rero abirabure dukwiye gutangura kwiga gukundana no gukorera hamwe, tugatangura gushigikirana. Nimba wumvise umwirabure aho mu state uherereye ariko araja kwitoza ngo aje muri politike, menya ko ari inyungu zacu twese abirabure, genda umushigikire. Volunteering, prioritize volunteering, je ibintu vya volunteering ndabikunda, ariko kandi nko muri ivyo vy'amatora ni ibintu vyiza guko ni ngombwa upenetre, umenyane n'abantu, ni ngombwa umenya ati ngize ikibazo noronka mpamagara. Mu gihe twigenda tukikumira, tukishira mu madini yacu, tukishira mu ugasanga communauté twigirizacu tutigera duhikaze babandi mu misi twozokenera canke babandi bazinanye nabo twokenera, hari opportunity nyinshi usanga tuko turitesha. Rero ibibazo bibera muri Afrika nk'akarorero France kubona igenda ikagara mu gihugu c'abandi bakayihindika nka guhaguruka, ivyo byose bitumwa nuko abantu turi muri diaspora ntituzi catuzanye. Burya nubwo tuvuga ngo twazanywe n'ubuhunzi, ntabwo ari ubuhunzi gusa, ubiravye n'Imana yatuzanye, kandi ntiyatuzanye ngo twicare, yatuzanye dukore kandi duce ubwenge. Kandi umukoroni ntazoza kutwigisha ngo ibingo ni mu bikora uku, kuko bo bifuza yuko tuguma turi hasi, bo bakabandanya kudushinyiza. Rero ku vy'ukuri ntidushobora kuronka amahoro 100% muri Afrika tutararonka abantu ino muri bihugu vy'abakoroni baba bari participe muri politike bayizi neza, amategeko bayazi neza, bashobora kudufasha kugwana urugamba tuba tuko turagwana hariya. Rero gerageze dushire mu iyo participation. Mugira ibihe vyiza mwese, tanga komanteri,
mukore subscribe kandi mwese ndabashimiye cyane. Happy February.